ikintu cyambere novuga ngo narahereye ko nuko nagiye mu manza hama nkabona turabuze ibikoresho. Umuntu twagiye gukora urubanza isahani zigakeha mukagenda kuza gutora izaheze muza koza izindi. Hama nca numva bavuga ko hari ahantu basha gukotesha amasahani. Nca ndumva rero ko ico coba ari ikintu nshobora gukora. No kuvuga ngo mpereye kuri aho karorero. Imbere yo gukora ikintu banza urabe mbega abantu bo mu kibano aho hantu tubaye bakeneye iki, ico kintu bakeneye nobazanira kikabafasha nanje bakampa amahera. Kuko ugiye kudandaza ikintu kidasohoka urahomba. Imbere rero yo kudandaza ubanza kuraba mbega iki kintu kirasohoka. Ico kintu kimaze kuba gisohoka uca ugidandaza kugira ngo bibafashe. Bakunzi ba Action Vibe TV namahoro murakomeye nyinshi namahoro murakomeye mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye. Ego ni Manere Josiane umukuza kivi wa Action Vibe TV nkuko mumenyereye. No musi narinje ngo tuganire akantu atari kanini kandi atari gatoye. Muribuka neza video muzoyisanga muri commentaire. Video nigeze kuvuga tuko turavugana ngene umuntu yo guteza imbere ngene umuntu yokora ivyunguka. Mbese n'ubu iki turi muci iki riko rirarangira imanza zari nyinshi n'iki mugabo harageze ko abanyeshuri basubira ku ishure, harageze ko abarimyi bateragira basubira kwiyumvira ivyo saison nshasha yo kurima gutangura gusubira kurima. None namwe abagwizatunga muriko mutegura iki? Abagwizatunga sibajya bonyene twumva amazina, saba bonyene tubona amabuilding yabo. Umwe wese nujya dandaza ivyema, nujya dandaza itomati ni mugwizatunga kuko afata itunga ryiwe rito akarigwiza. Nuko rero uno musi ndaje tuvugane ku kintu nigeze kuvuga nshaka ndengana ati mbega notangura gukora gute, ni iki cyonyereka ko ngira ntangure gukora akantu kinjiza amahera. Ibintu rero byinjiza amahera twarabonye ni byinshi cyane. Hariho abadandaza ibikorwa, hariho abadandaza ibiribwa, hariho abadandaza ibinyobwa, hariho abadandaza ivyambagwa, ibirato, hari abadandaza ibitabo, amakaye, ibikoresho by'ishure, ibikoresho byo mu mabiro, hari abadandaza ibitoro, hari abadandaza ibintu byinshi cyane umuntu ashaka kudandaza. Ego bavuze kudandaza umuntu usanga adandaza ibintu byinshi cyane. Rero none vyogenda gute? Jewe ndi ngaho nta kintu na kimwe mbona mbega nohera hehe kugira ngo niyumvire ico ndi bukore ico ndi budandaza. Ngira ndabakarorero nka jewe kugira ngo ikintu cyambere novuga ngo narahereye ko nuko nagiye mu manza hama nkabona turabuze ibikoresho. Umuntu twagiye gukora urubanza isahani zigakeha mukagenda kuza gutora izaheze muza koza izindi. Hama nca numva bavuga ko hari ahantu basha gukotesha amasahani. Nca ndumva rero ko ico coba ari ikintu nshobora gukora. No kuvuga ngo mpereye kuri aho karorero. Imbere yo gukora ikintu banza urabe mbega abantu bo mu kibano aho hantu tubaye bakeneye iki, ico kintu bakeneye nobazanira kikabafasha nanje bakampa amahera. Kuko ugiye kudandaza ikintu kidasohoka urahomba. Imbere rero yo kudandaza ubanza kuraba mbega iki kintu kirasohoka. Ico kintu kimaze kuba gisohoka uca ugidandaza kugira ngo bibafashe. Turabona uburorero bwinshi ahantu hari amashure abantu barahashira amafotokopieze, barahashira amasiber kubera bazi ko abanyeshuri bafotoza ibintu bagira iki. Ahantu hari amashure uzohasanga utubutike turimo amajui, turimo ibitumbura, turimo isuguti kubera bazi ko abanyeshuri ashaka kuza atafunguye agafungura. Urahasanga amakafetaria, ntushobora kubura akantu nkako kuko abanyeshuri bakenera agakaramu, abanyeshuri arashobora no kugwara. Hariho n'abahashira amavuriro kugira ngo vyose bifashe babanyeshuri. Nuko rero kare na kera nk'abantu amashuri tuko turaraba amashuri ya kera niyo nkunda gufatirako. Sinzi ko ari ko ya centre yaba ari nto mugabo
yaba nayo nyine ari uburyo bwo kudandaza. Ishure ryaba kumwe n'isengero, ryaba ari kumwe no kwa muganga, wasanga hari n'akantu k'agasoko, hari n'akabari. None wewe uri kuraraba ico wokora, mbega aho iruhande yawe bakeneye iki? Aho uba mu kibano ni igiki mu kukirondera? Murinda gufata imisozi, mugani uraho uti urazi kurondera isabune woga mu gatondo, watashe muhira ku mugoroba, mu gatondo ugiye kuyirondera bakaja kuyigura ku wundi mutumba. Raba muri quartier ku barabara iwanyu, aho nyene mu kibano ni igiki bakenera ubona barinda kuja kurondera kure? Ico kintu barinda kurondera kure, mbega ukibegereje wokunguka angahe? Canke abo babidandaza eske basi ubwoko bwose, wowe nta kandi kantu wokongeramo? Nuko raba mbega mu kibano haraba abantu bakuze, haba abana bato, haba imiyabaga, haba abikorera utwabo benshi, dufate nk'aba b'amakinga, abamota, dufate ababubaka, haba abahe, mbega abo nabo bakenera iki? Ubwo ntibakenera amayinite, ntibakenera aho bateranira abo bantu, ubwo ntibakenera ivyo bafungura kubera bo badateka, bataronka umwanya wo guteka. Raba mu kibano, mbega ngaha mu kibano abantu bakeneye iki nobafasha? Nshatse kuvuga mu kibano wawe, ariko si ukuvuga kurabaho gusa, urashaka kuza no ngaha muri ville. Ati muri ville narabonye ko abantu bakora ukunuku, mugabo iriya partie nta ka restaurant kariyo, iriya partie ni restaurant irazimvye, bashaka kurya dukeyi. Hariya nta muntu w'amayinite ahari, nta muntu, aba bari mikashi, aba bakaserema, aba bakaravyo ibiki, aya mantuze mobile, aya cash mobile yose ntayahari. Mbega nongira gute? Ni igiki nohashira kugira ngo niteze imbere jewe nongere nshoregwe? Kuko apa yuko ubufashije abandi nawe urashoregwa, nawe ukiteza imbere. Nuko rero duhere kuri ico, tuzogenda turiga buke buke mbega tugezehe. Kandi ngira sabe abantu bagiye barankurikirana, uwo bayaratanguye baze baratubwira mu commentaire kugira ngo tubandanye tugira iteka ryawe, tubandanye tuduza iteka ryanje, twese tugira iteka nkuko kuri Yansi ya Vibe TV bamba baduhamagarira. Nukuri umuvukanyi wacu Emeline rero kunda kubivuga ngo atamafaranga nta buzima. Rero bakunzi, tuyarondere neza, tuyarondere mu bugwa neza, aho uri hose ugume wiyumvira akantu, mbega nagakikonyungura, nagakinokongerezako. Ndababwiye by'ukuri nawe mubona bafise ubuzi batonda bahembwa, ni bake batunzwe n'ikintu kimwe. Ego hariho rero aho turiko turaraba ico umugambi wokora. Hari abaca bavuga ngo nta mutahe. Imbere yo kuronka umutahe ubanza kuronka umugambi, kuko urashaka kuronka umugambi w'ibihumbi 50, urashaka kuronka umugambi w'ibihumbi 200, urashaka kuronka umugambi w'umiliyoni, miliyoni 5, imiliyoni 50, 100. Mugabo ntusaba amahera utaramushi yakoze, kuko hari abantu kenshi arasa amahera, hari umuntu amuhaye amahera ngo nayo mutahe, icambere akora cyabanza gukoranya abagenzi bahora bamuha kubera na badahora ba, akabanza kubasorore ya mahera bakaba barayariyemwo, bikaje bigorana ingene mu nyuma azotangura wa mugambi kubera ya mahera yayakozeho. Cyangwa agacavuga ngo reka mbanze nambare neza, reka uno munsi nari nkumbuye akapoisson reka ndakagure, nari nkumbuye kuja kwicara hajya ahantu, nari ndahashashaye, ugaje usanga wa mutahe uraguherana. Ariko mu gihe wamaze kwiga umugambi wawe, ukabona uwo mugambi ingene icyo uzotwara naho uzotangurira, umutahe uje ushirako. Nagira ndababwire yuko mbese turabizi neza, bamwe n'abandi batabizi babimenyereho, kugira ngo uronke n'ingurane muri banki nuko ubanza kwerekana umugambi wawe. Aho umuntu wese akuguranye mu bisanzwe ubanza kwerekana umugambi wawe, ukerekana umugambi wawe ngende uzokunguka.
tutibagiye no kwerekana amariske intambamyi uzohura nayo mu mugambi, kuko nta kintu na kimwe uzokora ngo kigende neza 100% nko kubishaka. Urashobora gutangura ari 100% mugabo nukumenya mbega muri ibi bintu nkora intambamyi ni yihe, mbega ko nshobora kurondera gukora ibitumbura mo nkasanga umwambiro ntukihari cyangwa warazimvye, amakoto yarazimvye. Urashobora kwiyumvira gukora isabune wavanga nabi acide n'amavuta bikaca biyonga bikaba nabi. Urashobora kwiyumvira gutangura ukazibona baravyivye. Ibyo byose ni ibintu bishika, ni ibintu by'ingorane zishika uri kurakora imigambi. Ariko ikintu kimwe ngo ntibikaguca intege, ntugacike intege, ntugatangure kwihebura ngo nuko wumvise mvuze ngo harimo intambamyi. Oya, wihebura utaragerageza. Abahinga barakunda kubivuga ati nyabu nawe gumugerageza umunsi umwe uratinda ugashika. Hari wavuze ati ikinga iyo uhagaze ntirishobora kwavansa ntigegera imbere. Umugabe ikinga ryegera imbere ryari iyo uriko urapedala, iyo uriko uranyonga ikinga. Na kandi ryegera imbere ukongera ukagira equilibre. Sino uhagaze nturi kuranyonga nturi kuragira iki, uragwa hasi kandi naryo ikareka kugenda. Nuko rero bavukanye beza turabe tujemwo ntidutinye, ujemwo ntiwibagire no kunabisengera, kubera murazi ko kuri Access tuvuga ngo ukwemera kubyara ubuzima. Ukwemera kubyara ubuzima iyo wavyemeye Imana irabikwemerera ikaguha inguvu igakuraho izo ntambamyi zose buke ukabona urateye imbere. Cyane cyane murazi mbega igituma Imana ikunda guhezagira imigambi. Byo nkunda kubivuga. Iyo mugambi wawe ukoze nimba ari wowe uri kuravyikorera, hari abantu wegereje ca kintu bari bakeneye, hariho nawe inyungu uronka. Iyo nyungu ucuyijana kuyigurisha ikindi kintu, urumva ko ubufashije na wa wundi muntu. Umugihe natari uvyikorera urashizemo umukozi arahembwa. Hariho umuntu aba ariko arahembwa kubera akazi wewe wakreye ikintu washizeho. Hariho umuntu aba ariko arahembwa cyafasha umuryango wiwe cyangwa nawe yena akifasha. Bakunzi ba Action, ndabinginze dukore, twiyumvire gukora, kuko icyo ukoze ntikigarukira iwawe gusa, kirabandanya. Ugasanga nk'umuntu ariko araguhezagira ati nukuri ndafise iki kubera naka, nawe ukaronka n'abandi bakaronka. Nukuri ndabateye intege cyane, ndabateye intege gose. Ikindi nacyo kibishe kibi cyane, ntukarabire kubananiwe. Ntukarabire kubananiwe, kuko ujyana naniwe akasha biheba, nta bwire yagumanye, nta kuhaje yagumanye. Uyarananiwe acarabiheba. Ariko wewe rabira kuryashoboye. Kandi ni wamwegera. Hari umugenzi yakunda kubimbwira ati jewe naregereye bajya abantu bamaze kuronka, ndakunda kubigiraho, ndakunda kubumviriza. Mbega byagenze gute? Bose bahereye hasi, bose batanguye bigoranye, bose batanguye baruha, bose batanguye bananirwa muri kimwe bahindura baja mu kindi. Umugabo buke ntibaveko, bakuma babandanya. Nuko rero abantu bateye imbere. Hariho n'iyindi n'impanuro nobaha, indi mpanuro nobatereranya. Ntiwishime uryoherwa n'abandi bakubwira ngo yego ukora neza, ukora byiza, urunguka, we vraiment ni sawa. Bajya ni sawa n'ivyo baraguha guhaje. Mugabo uze wumvirize nabajya bagaye ivyo ukora. Bajya mu Kirundi bavuga ngo ukuravye cyane agutera kwambara. Mbega utaronsa abagaya womenya gute kuri ko urakora ibintu byiza? Womenya gute bambe ko ushaka kuduza kwa miliyoni? Kugira ikintu kibe cyiza nuko haba hariho akanenge gifise. Ako kanenge rero niko bajya bagaya baraba bakavuga. Aho kanenge kamaze kuboneka bakakagaya, nawe ukakamenya icyo ukora, uca wirukanga uko ushoboye, ujushiramo ingufu zose uko bikwiye kugira ngo ugakureho, kugira ngo uduze. Hajya niko nyene bawuciye atawe gutwenze
wambaye nabi cyangwa utambaye ntihagire ugutwenga wavugira ngo ni byiza ukaciguma wigiye kandi hari n'abantu bazi kukubwira ngo ni byiza kandi atari byiza kenshi rero bivana n'icyo umuntu agushaka ko ashakuza we ni sawa kubera ikintu ashaka aze kuronka mu nyuma nukuraba rero ujya akugahira ntufate gusa ko agututse ntufate gusa ko akubwiye nabi ntufate gusa ko akugayiye ingufu washizemo oya raba nyabuna ati mbe aka kantu avuze aka kanenga ntoye mbega niko nimba ariko nokosora gute nigiki nokora kugira ngo ako kanenge ndagakureho ndagafutanganye ego turarindiriye abagwizatunga benshi bazaba bahekejwe na Axia Vibes TV kugira ngo tubandanye dukuziteka ku murundi wari wese ahari hose no ku muntu wese yumva ururimi rw'ikirundi ahari hose dukuziteka yiwe atera imbere n'ukuri ashike ahantu nawe avuga ati narasezereye ubworo nkuko baguma bihimiriza mu gihugu wacu baguma bihimiriza dusaba kora tera imbere iteza imbere sezerera ubwoba tureke gusinzira tureke kuryama tureke kwidoga gusa nyamara duhaguruke dukure amaboko mu mpunzi ubwo nagiye urabona ko nahanze kuyakura n'ahantu hayakuye yose dukure amaboko mu mpunzi kugira ngo by'ukuri dukore twivuye inyuma twiteze imbere murakoze cyane bandanye mugira commentaire mugire subscribe ariyo s'abone mugire j'aime ku video yacu mubandanye mudutera intege mutubwira mbega twokora gute mbega twotezanya imbere gute kuri Axia no mu buzima bwacu bwa misi yose gira iteka mugira mwubahwe yari Josiane Manariyo umukozi akivuga Axia bye.